uko biri kose uko biri kose Yesu araryoshe no mwizerwa aho uca hose aho unyura hose Yesu uri mwiza no mwizerwa. Ntambamye abantu bafise ubumuga ngo bakunda guhura nabwo Jean basi ikintu giye kigushikira uvuga ati yaba basi mbona igihe gishikivyo ni nkuko vraiment iyo wapanganye rendez-vous n'umuntu usanga vraiment umugide wa musi ntaje cyakaza yacerewe yo cekino kweri abana kirashusha ku mutima w'umuntu Ibeti yarasashitse hakirikaya simbona anubire kuvuga ngo yaba mbona banijanye urumva iyo ni regretment y'ibintu kanaka bivaye no bandikapo mu n'abafise abane no gasanga wavuga n'ibintu umuntu akakwemerera ikintu ugasanga ibyo muvuga byose ntabyakoze cemera ne yaje aje uruje zawe ibintu nakoze kwa ntabone yaba mbona naje magiye kubyironderera urumva yaba mbona ukunuko ariko Poto Kristo ni mwiza. Salut, bonjour, bon après-midi. Abakunzi ba No Repentance TV ndabaramukije cyane aho muherereye. Ushobora kuba uri kuradukurikirana uri mu kino gihugu cyacu cy'u Burundi canke uri mu mahanga aho uri hose ikaze cyane ni kuri No Repentance TV. Turi mu kiganiro ndicabona benshi murakizi kandi ndanabashimira abantu bakunda kino kiganiro abantu mudukurikirana mugikunda twarabonye amakommentaire yanyu benshi kirabafasha kirabubaka merci beaucoup ku muntu wese adukurikirana kandi kino kiganiro kinanezera murakoze cyane kudukurikirana uno musi rero muri kino kiganiro ndi kumwe n'umutumire wanje uyu munsi natewe iteka nawe kubana nawe muri kino kiganiro reka ndamuha ikaze Phines, how are you? It's okay. Umeze neza? Ndashima Uwiteka. Hallelujah. Mwamuvise ni Phines hamajewe amazina yanje ni Nishimwe Nebehaka kubatanzi bien sûr bakurikiranye ijyambere kino kiganiro uno musiye nkaba ngiye kukwana ikiganiro na Phines kubakuzi bien sûr abakuzi hari n'abandi batakuzi Phines yitwande amazina yose Phines amazina yose yitwa niyo gushima Phines nuko yitugegeze zina hawo n'abavyeyi biwe kena izina n'ofise ry'ubuhitsi ko bavuga Zege ni Phines nyene ni Phines uravuga ubwo bwa worship ari gusanga burengaho gusa cyane izina ni Phines je simunda kumodera amazina bravo okay izina ni Phines ni Phines turi kumwe muri kano kanya ngira mwabibonye ko ngeze kumuvuga ni umuririmbyi mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko abikora neza muri kino gihe aragerageza kuririmba abantu bagahezagirwa kandi afise impano ngaho mu gihugu cyacu cy'u Burundi afise impano kandi Imana yahagurukije muri kino gihe kugira ngo bashobore gufasha imitima ya benshi Phines yuri kuririmba ukumva ama feedback y'abantu ukakubwira ko wabahezagiye urumva gute Bo feedback z'abantu ni nziza ariko cyacaye duha agaciro ikiyemere twebwe kuko nimba nanje azi Phines odeza yana bwatimana nabwiciro ko natubikora nka kujya byose si twebwe dabwiciro bw'Imana nishikwiye gucigwa hejuru poto muri vyose ya biranezera kabiva ko arindi namwe ndiko ndatera me nandi ca ndubuza hejuru kubitega ati mana yabana nabwiciro rwose okay Phines kubatakuzi hariho abantu ryambira kubonye sivyo nta muntu amenye na bose rero ndakeneye ngo wibwire abantu ko yadukurikirana bihagera usho kumenya Phines ninde kubatamuzi so Phines niyo gushimwa n'umusore asanzwe ameze nk'uko ya umusore atabona so ribaza ko wabibonye
n'umuntu asanzwe agendana ubumuga bwo kutabona ariko ataco bimutwaye umuntu akunda gutwenga cyane akunda kunezerwa de plus je ndabizi bantu b'Imana akunda gutwenga uyu muhungu birarenze kandi akunda gutera inkuru cyane gose ariko avuga yishaki harike urumva nyene wowe bashaka kuba calme iyo nk'ubu ubaye calme uri muhira abantu bari bamenyere ko Phines aguma avuga barenze induru birarimba bimeze gute so rero mba birungu kuri bose bazi ko nje nkozwe muri metare nkuma mvuga rero mba bumvise agaceca biza kumba baye naho ntatekereje tu Phines kino kiganiro musi wa mbere ndakubwira ngo ko ndaguhaye ikaze muri kino kiganiro warambajije ikiganiro kimeze gute ndakubwira ko ari kiganiro twumvamo intege abantu batandukanye zigashobora kudufasha uno musi abantu baje bafitanye bafisigisha kavuga ati uyu muntu Phines sintayihe bimeze gute nshaka utubwire Phines yavutse gute yavukiye hehe akurira hehe bimeze gute kugira ngo dushobore kukumenya neza Phines utuko turaganira muri kano kanya niyo gushima Phines uwo ari we je navukiye muri mu Maramvya aho muri Mutembuzi gato afise abavyeyi babiri mama na papa abo baracariho kandi afise n'abatonya banje n'abakuru banje hama abantu benshi bazi ko batabana batiga ariko Phines yarize kandi n'abatabana mu Burundi bariga vraiment twateye na indi ntambwe dufise n'intambwe turiga mu mashure Phines yize he Phines yigiye ku ishuri ry'Igihanga yitwa Isekanura hama amaze guheza acaza gukora umuziki wiwe sans frontières none Phines watubwiye ko wize Igihanga iryo shure none barigisha abantu batabona mwigisha akaje imbere akavuga mutako murabona ivyo akavuga bimeze gute ahubwo ni très cool radio cyane ko twigana n'ababona ni education inclusive n'ababona bahaje gusa ni ishure ry'abatabona mugana babona baraza bakiye tugiye tubereke rero tugiye tubereke ubukuru bw'abatabona foto bavange turabe competitive twiga muri competition ugatande konye gato ubona ranzwe ubwo siko nakobaje nyinshi cyane none nk'ubu ucumenya kwandika gute kandi utabubona indome bakora kwigisha ibyarizo so turafise inyandiko twe dukoresha yitwa écriture braille mwe mukoresha twita écriture normale ariko twebwe iwacu yitwa écriture braille n'utuntu tudu point yani baza ko byogorana kumva ata materials dufise ngaha ariko bon abantu kadukikirana barabibona kandi barabona ko uri umuntu wize quand même kandi je icongereza guma mbwira hari ntumva ikibazo mse kano kanya uyu muntu agicongereza cinshi bantu b'Imana je sinzi jewe umva no ku telefone ngira ikibazo cinshi yambwiye icongereza mpubwo ni Phines cyangwa nundi Phines narakunda kubikubaza iri kuravuga indimi nyinshi abantu benshi cacana ko abantu benshi bazi ko umuntu atabona atiga narakunda kubikubaza oye niko depine puke usanga abantu tuba dufise mu kibano umuntu atabona amufata nk'undi muntu ariko ne bari mu kubina saryoshe umuntu atabona vraiment umuntu atabona araryoshe ama ico bugi kibazo je ndakubwiye ijambo rivuga babone n'ubwe mwiga gute mumendi bigute mutaravuga ati burya Kristo cyagiye yavuga ngo vyose umva aho muzoka ndagize kinge hose ndabahaye ni kuvuga ko nindi medewe kuzivuga ko nizo kandagize ahantu agusanga nari ngiye muri Belgique na kirindi bavuga ni kuvuga ndize ndahagera igifaransa gice kigwira muri je kigiye gose Phines ni umuntu yizera kandi umuririmbyi aririmba abantu bagafasha ndabibutse mbega Phines abantu usanga bavukana ubwo ndabwita ubumuga ko si ubumuga ndayivuga uko nta na kimwe alez bon hari abantu bavukana hari n'abandi bafata uko nyene hari umukobwa je nabonye wewe baramuroze acamira nko nyene kwiwawe ntakaye kantu kanware karagenda ku maso je nshaka kubaza niko wavutse canke byangenze gute bo Phines yavutse ari umuntu vraiment afise ubwenge bwinshi kandi nuvuga ko navuze vraiment takizo ndakino mfise ariko haza nka moi ero harashize bo ijisho ryo kubamfu rizana amasentome y'ibifuka ukuntu meme iraca bitahura batevye rumva hatugeza muri 2 mois uko banjanye kwa muganga rero ebana
kumbura ni plan ya Yehova tusinze kuko maze kuyivuza nakozwe n'umuzungu bwa mbere mu maso yanje rero bicashika aturira imbone arayiturira aca kwa n'iryuko ryari rikomeye ya rero nagecere ko nkuko yakoze iruva c'est-à-dire ko niri arari hari bishije point Phines abaye mu rugo buzima bwo kuryoherwa tu atabona merci. Okay, Phines je kunda kubona unezerewe n'ukuntu umeze umenga nta kibazo ufite nabikubwiye umunsi uza kuririmbisha ngame Eglise mvuga ati ujya mpunga arabona baratubesha narabikubwiye nk'uyu wagiye mu nkemu cyane uko aririmbisha bavuga ati buratubesha vugisha urabona semesi babiri ni benshi ariko biganira n'uri turabona kubera ko namwe namubona ubugiye abona namwe nimubona atwoze nyamatara neza akazubwira kabiri muri mutanciye kwe mugabo jewe ni yari ubuzima burabandanye nagiye kuvuga mugenda niho habona namwe nimubona namwe nimubona ko tuzimije amatara gacika bamwe bagenda barakabakaba abari mukoresha amatelefone abandi amabuje ariko jewe nyira ko hamenya gusa mbandanya akazi kanje ko kugenda. Haleluya. Phines bon watubwiye kumuvukana n'abandi bana muvukana muri bangahe famille wanjye turi benshi cyane ava abana 11 ya byakwiye muvuga ko mama na papa mama na papa bo ubusaze muze yagize ikibazo azara umugore wa mbere biragenda kuno bishaka nsinze ntumbaze n'uwo kabiri ukorera cazana mama mama wanje rero ameze neza yanavuze kuri mama kuvuga mama agira gatatu ariko abo bose muze ntabandi nabari inyuma ya mama naundi mugore ariyo abo bose batubwiye 10 umbere mugiye bavuze 10 nabangahe 11 abana bose 11 namuvukana kuri abagore bose gusa ndabakunda. Okay, kuri mama wawe muvuka muri bangahe turi 6 mbere njye y'abakobwa babiri mbere hari abakobwa babiri bon nk'ubu dufate muri famille wanyu kwanza muri famille wanyu ni wowe wenyine byabaye kuko canke wowe wenyine aha arashaka utugire umunsi wa mbere ubimenya ko byagenze uko umuzungu yihenze ashiramo ibintu bitakwiriye asanga imbonero yayigize nabi wabyakiriye gute? Pogeze yeneye vraiment je nakuze ndi umuntu biri byo gushavura vraiment je kandi je shavura umunota umwe musanzwe je nyibyumva baranjiye naye ningere mama bamukubise ngo nibatumye muma ngo gute umwana nk'uwo bakanguta amanyete kwe mu mugongo ni byinshi hari n'ibindi twibutse mwemwe turira mugabo Kristo ni mwiza me boje maze kubyumva akwandi bikaba bimgiye maze gushika ku ishuri gihanga kandi vraiment ari abandi benshi abandi bana bashi batabona kuvuga se wewe nyene rumva rusantale skiyakira ya Kristo ni mwiza bo musanzwe je maze kubyumva ya narababaye kuko sibise umutima w'icyuma narababaye ariko ubu vraiment neranje imbere gose. Okay, kubatazi Phines yakijwe gani Phines yakorewe mu muryango w'abantu bakijijwe yakurumva nka grand frère n'umupasteri amva abavyeyi nabo nabakozi b'Imana muhere kazi twese bana bago twese dusa nk'abaririmbye utamurimbye ni mu miziki rero bo Phines yakorewe mu muryango kijijwe mugabo nagiye gufata ingingo neza urumva bavuga ati barimo byo gukora mu icyo gihasengeje batujyatura 2017 ya bisanzwe ko nari nyijije mugabo bon niho basiba muri Imana ugasenga personnellement utahuriza urimo Okay, Phines urabimenya ko wavutse uko wagize ishavu mugabo mu nyuma Imana iragufashije urabyakiriye shaka utubwire ubwo rugendo rwose gushika ubu aho ugeze ubuzima bwo kutabona buvuze iki kuri wewe? Ubuzima bwo kutabona je kuri jewe je navuga baje nta kibazo kirekire je bintera gusa bintera kubuza nk'abandi nyene
hari obstacle n'ubu nibiraya neza abantu bakumira abantu batabona ubutabona nacashoboye kuva ngo ugenera muga no kuja gusega kuva ngo ugenera muga no kuja kugira iki ugenera muga ya haje n'abashitsi ntibagupresenta ntibagupresenta sivyo ngabu jamaze kugira iterambere mugabo dufata par exemple nko mu Kirundo hari usanga kiri abana bacuganirwa bumvise ko baza abashitsi babika muri garde-robe très dommage très grave ni hatari Rumva rero dusanga Shamiga de boni za kushamiga de ro. Cyangwa mbere. Mama twego dukundana gose ya. Devrema jine Imana ntabwo hano nigeze mba barantahura. Avye banje bafashe neza. Just je basi. Vrema nabibona. Aya nabona ko je nakuze ndi umuntu bamubebeza sana kwe. Keza kaga. Okay, mise setahubaye. Bon, aho wakuriye ubuzima bwawe nyene bwari bumeze uri umwana atameze nk'abandi kubigaragara muri societe bavyakira gute ntibakwinuba canke ngo bagira iki watubwiye ko harabo bishikira même si byemeze gute kuko sibose badutahura harabare yakayema kamwe tubiri dutatu mugabo ufise abandi igihumbi bagushigikira umva ubwo nubusa ubwo nubusa vraiment so naje vyarambaye ko nubu hari anashobora kugira kuvuga ati umuntu atabona n'igitoki just nta kintu na kimwe ashoboye n'umuntu nyene wo ngaho nyene ateraje imbere gose me umuntu atabona vraiment cha umuntu agenda ari umugabo wese n'umuntu ashoboye kandi ebana ashoboye n'ibintu mugwe batabona ari usanga dushenera mugwe abantu mubona mutazi kuko iyo umuntu afise ukuntu yahawe kandi afise n'ukuntu ashobora gufasha abantu mu buryo bwiwe buke canke bwinshi yeah. Okay, Phines nizihe ntambamye abantu bafise ubumuga ngo bakunda guhura nabwo. Jean basi ikintu gihe kigushikira uvuga ati yaba basi mbona. Gire gishikivyo ni nkuko vraiment iyo wapanganye rendez-vous n'umuntu usanga vraiment mugide wa musi naje cyakaza yacerewe. Yo. Cekino kweri ebana. Kirafusha ku mutima w'umuntu. Ya kubati yashite yakirikaya simbona anubije kuvuga ngo yaba mbona banijanye rumva iyo ni regretment y'ibintu kanaka bivaye no bandika po muna afise abane no gasanga wavuga n'ibintu umuntu akakwemerera ikintu ugasanga ibyo muvuga byose ntabyakoze cemwe ne yaje aje uruje zago ibintu abakoze kwa ntabone yaba mbona naje magiye kubyironderera rumva yaba mbona ukunuku ariko Poto Kristo ni mwiza. Okay, n'abanyantu baguherekeje mwaje mukana bajya bagutebeje no mu nabana beza bwo nje gusabansha vude bagusabuje abasaba bavuga ese baziyeko twari twirigwanye mba mu gito ubudote turi kumwe gusa nyene bantekoze re morale nyinshi yambabaje byakwere Mera bishayisha ndiko datwenga ndabibona ko ushavuye ntibinaboneka mmoze nyene cimenga nashishwe tu Okay, Phines yashavuye kuri iki ndarira cyane government shavuye cyane ndarira urarira nyene cyane antirevye bibiri ndiko ndatwenga Okay, Phines watubwiye ko abantu bafise ubumuga ngo hariho benshi usanga babinuba bafata uko batari ko bimeze uko bataba bameze bakafata nabi bakagira iki ushaka tubwire Phines nta gihe na kimwe uraja gupropose umukobwa hama akaca akubwira ati sindagushaka ko kutabona biramusha kuko namwe n'abana barabahira bamaze asoga kunda ya biramaze gushika c'est simple nzakwe kuko rabyiza kuri amukunda gutamubona aha Tete nakubwiye urabonye batubesha abatabara dufise 6e sens iyo ni secret vivi dufise 6e sens kuvuga uri concentra ku muntu kandi buri muntu uyu muntu ugize concentre nawe ukamushaka kubwirwa bwose fende furamutora aje nalikuza numye bari kuntora wowe wondekiva jewe muhira kugutora biroshe cyane zakwera ya rero ibyo birashika kuzavura amajeni birambako
bon hari abantu bakunze kubona ko abantu batabona usanga badashoboye ariko je nasanze vraiment ushoboye hari n'usanga abantu bafise ubuzima bwose bafise amagara menshi bafise ingingo zose zikora ugasanga hari ibintu abantu batabona bashoboye mugabo canke abantu bafise ikindi kibazo runaka bashoboye mugabo twe dufise byose tudashoboye wowe inkuru yo bagufashe nko muri uwo mugwi uhora vyakira gute Joey cyangwa jije bamenye ko mu mugabo badashoboye sindimo amakuru si gwanje nimo kubona Cristiano aravuye na Cristiano birangije vyose ubu turabidegembya turashoboye Jamie kimwe nabwira vraiment nta muntu no kunosa dashoboye ushobora kuba udafise amahera ushobora kuba udafise icyo kumfasha ariko indemeshanyo zawe tu zigatuma vraiment ashobora kuvuga ati wow ubuzima ni byiza urukundo rwawe ngene ushobora kuvuga ati wow umuntu nisengesho ryawe igihe gutuma bigaragaza ati vraiment uno muntu kanaka kandi ugakorerwa sa umuntu amugaye kugurara gusengeye kandi urakize kandi wari ugwaye ngo arikomeye ukagenda yabaka kwa muganga bwa kudakira umugabo umuntu amugaye nko kuguru cyo turige kuja cyangwa umuntu atumva umuragi agashobora gusengera vraiment gakira urumva sini kimva twese vraiment tunaweza kabisa bivanye n'ikiri muri twebwe n'ingene ugiha agaciro abantu n'abakibona byo barashaka nyuma y'amajambere nta muntu kwino sadashobora nta muntu kwino sadashobora Phines hari abantu bakadukurikirana babonye ukuntu ufise gitari n'iki ndetse banyote ukuntu ushaka kubavugiza cyangwa kabaririmbira dushaka uturirimbira indirimbo ukunda ya mbere ikunda gukuzamo kenshi gashoboka uyidupartage mu kuririmba mu kutuvugira rero no misi mazimisi imje ngo mutima resi ndicindonderako bashaka gusanga yishaka gukiza abantu bakadukurikirana ibavuye ibikomere ku mutima so deniri bomba ndirimbe nashambye abantu bose ko Kristo ari umwizegwa n'umwizegwa muri vyose potu ibyucamo cyangwa ibyo ubona pepo utabubona uko bitwaye kose ariko Kristo araryoshe n'umwizegwa nibaza ko hari abantu igiye gukorera nitukababare kubera ko visi ni umwanya muto cyane ya niyo mpamvu dukunda gushavura umwanya umuntu ni byiza ko umuntu ashavura umwanya muto kuko ni vyisi ni umwanya muto hari igihe tuzokwigira hahandi mwijuru kwa data hamwe tubagiye gutegura amazu meza muhira heza kandi uko biri kose uko biri kose Yesu araryoshe n'umwizerwa uko biri kose uko biri kose Yesu araryoshe n'umwizerwa awuca hose aho unyura hose Yesu uri mwiza n'umwizerwa mu mvura nyinshi no mu zuba ryinshi Yesu ni mwiza Yesu ni mwiza no kwizerwa uko biri kose uko biri kose Yesu araryoshe n'umwizerwa wow baza kuja mw'ijuru n'amaguru pole pole cyane nakwangiza amahirwe yo kuja mw'ijuru abantu bifuza kuja mw'ijuru kuja mw'ijuru gusaba kwizera tu abandi amaguru ahubwo no gutembera ngaha kuri neza nakushanguruka sanga n'amaguru akusha kuja n'amaguru pole sana okay Phines kuririmba vyaje ryari muri wewe cyo kibazo ko kigoye bon tukandi wavutse uririmba uko nyara kiva mudakoma wawe ya none ko repetition agumukora na repetition bo je nakuze ndi umuntu mbona muri eglise abo mwira bose baririmba cyo nzi navukanya vraiment nakonye ije giza ya umuntu wese arema ngukuri nakonye ije giza
hama kubera ko n'ingabe tayivomereye iragira iki irahera muri wewe ahera rero grand frère wanje yaramfashije nkabikurikirana neza ya ndiboje tango kuja abana je n'umukukuruki je 2010 nararirimba kuva 2010 je natanguye gukora mu rukuje mu ry'ama concert 2013 na 2010 warafise imyaka ingana kumwe mu gihana gawaje ubwo ndavyibuka Kristo ni mwiza okay Phines kuvuza igitara ukamimenya mama ako voilà ma c'est chance mako ukamenya ati mfata dogo cyare gucya byaje gutewe navyo nyine wamenye gute bo kuvuga amaze kuja ku ishure naho n'abantu kujya kumusha kuja muri internet naho mugasanga arabana umuhuje usumba abandi turavuga ati cyangwa twese dufise agakoko k'umuziki muri twebwe ako gakoko rero k'umuziki kagiye karakura tukadevelopa kwa twazaga ku ishure baze ku ishure haza ama promotion harabo twasanze bo baririmba baragiye nkaje ngo natanguye guhaguruka ku ishure neza 2016 natanguye kwa kaka gukayangana muri Gihanga bo rero abo inshuti zanje nabo ntibabona ya nabagenzi banje kuva kera cyane numva dufise byinshi twacanyemo kuvuga karite zanje barazizi nanje karite z'abandi azizi kandi na defo nuko ya rumva twarakuzanije mu muziki ugasanga uragiye hari ukumva kakora avuga ati agakora bagafata gute hamati ugakabwira nakaje inshuti yanje narose yakoro kuvuga kaca yenyereka nari nkaba bigenze uko kari munafise ingabire nawe ca wica bakadevelop ibindi hamugaje igenda kubaza ati ibintu nafashe muyumva birabaho amagusanga amenya makoro menshi uko okay none Phines abo bantu mwahuriye ku ishure batabona nabo nyene bagufashije kugera aho ugeze uno munsi mwafashanyije none ubunya muracari kumwe cyane amatwa nsumira ngo murafise na band ya band irahari kandi band ishoboye cyane irashoboye vraiment iri mwa wewe band ishoboye kamo nabo bandi bo jewe iyo y'abajamanje batabona byarashitse sizine byazungurutse twaravanye ariko warindi band ihari yitwa Annette Glorious Band ya nijije nabona ndimwe abandi bose barabona nabajya bagidanje babironya twazana nawe nyene turi kumwe okay ya ninshuti nziza tukora zamba yafumbire bidasanzwe nari maze ibisi ndiko ndacamo me Christian mwiza yo band vraiment birahari kandi la fonction kandi niyo yababajama banje bandi irahari irabana fonction gusa jewe sizine byazungurutse sanga navuye ko yakunziye yindi vyoshika ndazi okay Phines nk'umuririmbyi niwe muririmbyi akunda umurundi akunda n'indirimbo ziwe zimwinspire cyane jewe sinzi ariko je ndakunda Dodo vraiment nyene yandika ndakunda indirimbo za Dodo nyene ziba zipanze n'umuziki urimo uriruwo uraremereye kandi vraiment aramajamba aryoshe cyabaro n'aba ba Polineri musanzwe bandika neza gusa Dodo vraiment afise kundi kunanusha to Lopez now na Lopez kweri ibiganza hejuru nk'ige ndirimbo shasha vraiment Imana nibesha vraiment nibesha yanimba vraiment akora ku mutima yeah kandi vugije neza okay nk'iyo uri mu bihe bitari byiza bisaba ko uririmba ukaba mu bihe byo gusenga canke kuririmba nihe ndirimbo ya mbere ikunda kuza mu mutima wawe birivuga Said Walking of the Mountains icongereza nikunda kuza cyane umva Imana ituremesha muri byose nta mpamvu hari nta mwanya wo guta tuje mu byo kwiganyira Said Walking of the Mountain okay reka ndagushimire rero sinari ndashimye cyane no kuba mwana umiye vraiment muri umugisha wavuze ngo naranezerewe ngo mwaranezerewe ahubwo je ngira nanezerewe uvuga ati wow zakwege munsi nawe ngiye mu kiganiro cyitwa ndicabona kumbe nanje mvuga ati nanjye ko nabona ndicumva kiganiro gindi kuno mwanya utumye kiganiro ndicumva cyandi izina utumye ndicumba oya uricabona kandi Imana yakoze yeah of course yeah uricabona kandi vraiment ndashimye umutima wanjye urashima gose
kuko vraiment social media ni ikintu ciza ku muririmbyi kandi ndashima cyane kuba mwarantumiye muri umugisha kuri jewe kandi yemisege kugera cyane igiye kugera kure cyane bizeye rya Kristo. Amen. Amen. Phines akajambo kanyuma ubwira nko kwadukurikirana swati inshuti zawe birakushoboka gasanga abantu bazokurikirana bari basanzwe bakuza bavuga ati uyu muririmbyi turamuzi nakaye kajambo babwira nk'akajambo ko kubasezera. Jambo ry'Imana babwira kuko Phines naruku na manager afise nama batahura ba Phines murabona kurazi gukora ikintu c'indirimbo ni ikintu gisaba uburyo nubwo bukiri ikibazo bukigoranye cyane kumva budukeneye recording live nibyo kuja muri studio ngo dukoreshe live studio sanga ibintu byatari dukeneye recording live ariko mu gihe byo bitarashika ngo tukibirindiriye hari andi ma video akunda gupasa nka kuri yo page ya Anointed Glorious Band ya vraiment nk'umuntu anyeneye cyane akeneye ko n'ibindi bikorwa byo mugwi naho ashobora guca cyo kibe nanje zanga kuri platform zanje ashobora gucishirako video kelkonka ariko muri no message ko bikorwa cyane byanje ndiko bikora muri iyo band kubera ko no kuvuga ubumwe bwacu nizo mumeze zacu kwa turi benshi sanga duterana intege mugabo nka jewe sindaronka vraiment uburyo bwo shobora ngo bankore indirimbo ya ariko twizera ko imbere ni heza. Okay. Bano muko muradukurikirana ngira mwabyumvise n'umuririmbyi ariko agikeneye abantu bamusupportinga afise impano ngira mwabyumvise afise impano n'umuririmbyi ariko afise ubumuga bwo kutabona ariko akaba aririmba ubutumwa bwiwe akaba bucisha mu ndirimbo ngira mwana byimviye vraiment aririmba neza ndifuza reko mu supportinga mukamufasha komsa ashobore kugera kure cyane yabwiye ko afise indirimbo yanditse ariko afise ikibazo cyo kuzisohora kuzisohora bisaba uburyo bwinshi cyane ariko hamwe namwe turashoboye hamwe namwe twese hamwe dushize inguvu hamwe birashobora gukunda tukamushira ku rundi rwego nizi impano dufise mu gihugu cyacu c'u Burundi ntandi bizoca kugira mu gihugu cyacu gitene imbere kizoca mezirangabire nyene rero mu musupportinge mufashe komsa ashobora gushika kure so indirimbo ziwe yanditse ubwiza bw'Imana bushishikare guhabwa icubahiro no gushika kure cyane. Phines nk'abantu babifuza gusupportinga bakagufasha bocisha mu butumwa bwabo. Nibaza ko namakuba mwana mu bwizigirwa cyane bazoca ibanyuma na kiba muzambwira ndabizeye. Twandikiye rero kuri no repentance muzo mufashe komsa ikiganiro ndabisiko kiza gushika henshi hashoboka kandi muzokira muri benshi nayo yo bari market nyene market tuzaterateranya komsa asho kuvyara ikintu gikomeye cyane ndanabashimiye cyane mege mwako muradukurikirana aho mwako mudukurikirana muciye hose kuri YouTube ko dukurikirana merci beaucoup kudukurikirana ndazi neza ko mwakuye mu bidasanzwe muri ntahe ya Phines yagagaje kutubwira ubuzima bwiwe nyene bumeze ariko ko Kristo yamutsindanishije akamuha kurema no kumva ko byose byarangiye ku musaraba. Aronka amahoro yose afise amahoro menshi rero mubona mu matwenga nezerewe. Merci beaucoup kudukurikirana twari mu kiganiro ndicabona mukama ko mugishikizana na jewe nishimwe ne bakaka twari turi kumwe na Phines. Merci beaucoup kudukurikirana naho butaha.